tukiri ngaha muga tubanze dutahure yuko ishusho y'Imana atari yayindi, atari wa mutama w'umuzungu. Murabizi yuko abantu benshi bazi Imana ko ari mutama w'umuzungu, sivyo? Afise ubwanwa burebure, imishatsi miremire, afise inkoni kumbure, yicaye ku ntebe y'izahabu kandi ashavuye, canke naho ari seriye cyane, atigera twenga na rimwe. Abantu benshi niyo Mana bazi. Amen. Ico gicapo ugifute muri wewe, ndaca nyene cazananye n'ukononekara, ko gutahura kwitwa kononekara. Amen. Ishusho y'Imana ni burya buranga bwayo, kuba ari urukundo, kuba ari nyembabazi, kuba ari ukuri. Imana yacu n'ukuri. Amen. Kuba ari ukwera. Imana yacu ni yera. Turavyumvikanaga bene data. Tondeka liste y'ivyo bintu vy'uburanga bwose, iyo ni ishusho y'Imana. Mugira nihagera hucapa ukerekana ifoto, iyo si Imana. Ico ni ikigirwamana uba wikoreye wewe. Salocom TV wa Mana, turagushimiye cyane kuri uyu munsi ugira kabiri w'inyigisho. Turaguha icubahiro kuko ni wowe Imana yacu, ni wowe ufise umugambi mwiza ku buzima bwacu. Turanezerwa cyane no kuba imbere yawe, turanezerwa no kumva ijwi ryawe, turanezerwa no kumenyeshwa ubugombe bwawe Mana, kandi turanyotewe cyane mu mitima yacu kumenya ivyo tugomba ko no kumenya inzira ushaka kudutwaramwo. Turagusabye cyane kubwamwe mu yera kugira ngo aze abane natwe kandi aturongore mu kuri kose, aturongorere mu kumenya kose, kandi aduhe inkomezi zihagije kugira ngo dushobore kugendera mu nzira yawe. Mwami, wavuze yuko ubwoko bwawe bwishwe no kutamenya. Turashaka kumenya, turashaka guhishurirwa, turashaka gutahura. Tuguhaye kaze kugira ngo dukorere vyose ushaka kudukorera. Ni wowe nyene duhaye kaze kugira ngo ubugombe bwawe bube, ivyo ushaka byose bibe, mu izina rya Yesu. Amen. Nuko rero ndabahaye ikaze bugira kandi tugiye gutangura ikigwa. Gerageje guhera ku ntango. Ni ikigwa kiraba ibintu bibiri dukeneye gusigurirwa mugabo ahanini ni ivyerekeranye amasezerano n'isezerano. Twacise ngo kurindira amasezerano mw'isezerano, amasezerano mw'isezerano. Amasezerano mw'isezerano. Amasezerano ni jambo tuzi cyane. Umuntu arashobora gusezeranira uwundi ivyo azomukorera, akamwemerera ati ejo nzoguha ibi canke ejo nzogukorera iki. Aho aba ariko amuha amasezerano, promesse. Kandi abantu baranezerwa rwose no kurindira ivyo basezeraniwe, kurindira no kwitega kiya kintu wasezeraniwe. Abantu barabiryohererwa cyane. Ejo natanze akarorero ko umuntu umuhuriye nko ngaho kwibarabara yarakeneye amafaranga yihuta angana n'ibihumbi 100, hanyuma akaba afise kumbura ati ntiharenge ejo ku mugoroba ivyo bihumbi 100 utarabironka, utarabiriha, dufate ko ari nk'ideni. Agaca ahura n'umuntu aho hepfo kwibarabara akamubwira ati vya bihumbi 100 warubuze ejo mu gitondo nzobiguha. Uwo muntu yitwara nk'ubifise naho atabarabironka ngo abishire mu mufuko wiwe. Bega sivyo? Ucubona ukuntu amasezerano aremesha, kandi amasezerano atera intege, kandi amasezerano azana umunezero. Birumvikana? Amasezerano rero abantu barasezerana ntibashitse ivyo basezeranye. Bega sivyo? Ariko hariho abantu naho basezerana ntibashitse ivyo basezeranye. Hariho abantu amasezerano basezeranye, mvuga ngo basezeranye kuko hariho abantu basezeranye amasezerano biciye mu isezerano, biciye muri alliance. Bene abo bantu ayo masezerano afatigwa muri alliance. Iyo batayubahirije hari itegeko ribafata.
mbega sivyo? Hari umugozi ubatuma ubaboshwe kugira ngo bategerezwe gushitsa ivyo basezeranye nk'amasezerano. Turiho turajana. Imana rero irafise amasezerano. Muri Bibiliya handitsemwo amasezerano. Abantu benshi rero bazi amasezerano. Mugabo kandi abenshi bazi amasezerano si ngombwa ngo babe bari mu isezerano. Iyo rero umuntu atari mu isezerano akaza gusaba ivyasezeranywe, iyo atabihawe ntaho yo kwitwara. Mbega sivyo? Nta tegeko rihari rimushira ahantu ategerezwa kuronka kijya kintu abavuga ngo ndakeneye. Muri Bibiliya hariyo amasezerano abantu benshi barayazi. Hariho imirongo yo muri Bibiliya abantu bazi cyane, mbere bazi yuko ariyo yonyene agize Bibiliya. Sinzopfa nzobaho, bizangira ngo murabizi. Namamaze ishimwe ry'Uhoraho. Murayibazi yemwe nayo masezerano. Ubwiwe niwe yikoreye ubumuga n'ingwara zacu. Ayo n'amasezerano abantu benshi barayazi, sivyo ga yemwe? Hariho n'ayandi menshi bazi, nk'ayavuga ngo Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose nk'uko itunga ry'ubwiza bwayo riri muri Kristo Yesu. Ayo yose barayazi, kandi abantu barashobora kuyafata gutyo, bakayafata ku mutwe. Hariho n'ivyigwa bimwe bimwe bibwira abantu bati ngiyi imirongo yo muri Bibiliya, bakagenda bayijanisha n'ibihe bitandukanye umuntu ashobora kubashitsemo. Mu gihe cy'ubukene hariho imirongo abantu bazokoresha. Mu gihe cyo kugwara hariho imirongo abantu bategerezwa kwama bibuka. Mbega sivyo? Mu gihe banswe n'abantu hariho imirongo bama bagira gute? Bama bibuka. Mu gihe baja kuburana imanza zabo mu masentare hariho imirongo baguma bibuka. Ubuzwi cyane uvuga gute? Ururimi rwose ruzoguhagurukira uzorutsinda. Mbega sivyo? Ubu niwo mwandu w'abagororotsi wanduruka kuri jewe Uhoraho. Ako baba bakazi. N'ibindi vyinshi cyane usanga ibihe bishika ku muntu haba hariho n'amasezerano abantu baca bafata kugira ngo iyo mirongo bazohore bambaza Imana bayihagazeko kugira ngo ize kubafasha muri ivyo bihe bitandukanye. Amen. Naho rero nca mvuga nti ayo masezerano yose Imana ntiyayavugiye mu kirere, Imana yayavuganye n'abantu. Kandi yabibwiye abantu bari mu isezerano nayo. Yabibwiye abantu basangiye bari bashitse mu isezerano n'Imana. Igice kinini rero tuzovugana ibi bijanye n'isezerano. Tuzomara umwanya munini turavuga isezerano, kuko uri mu isezerano aremerewe, afise ubwo burenganzira bwo kubona ajya amasezerano y'Imana amushikako. Amen. Aka kantu karankoze ko cyane igihe twariko turategura conference, tukavuga tuti ikigwa tuzokwiga ni kurindira amasezerano mu isezerano. Gatoya turiko turasiguriranira ivyo bintu vyari byo, hari wihuse gose acavuga ngo erega kurindira amasezerano utari mu isezerano bimeze nk'umuntu yo kwitega abana atari mu isezerano rya mariage. Kandi birabaho. Mbega umuntu arashobora kuvyara umwana atari mu isezerano rya mariage? Birashoboka. Muge mu vy'ukuri ni kibazo. Mbega sivyo? Rero hari amasezerano menshi gose Imana yasezeranye, mugabo Imana yadushize iduhamagarira kuba mu isezerano nayo. Amen. Turafise umurongo utwibutsa gose ivyo bintu bibiri. Abakorinto ba kabiri igice ca mbere umurongo wa 19 gushikana kwa 20. Uwo murongo turamaze kuwufata neza twese. Uvuga gute? Uwo murongo uvuga ngo umwana w'Imana Yesu Kristo, umwe twababwira ivyiwe twe na Silowano, ntiyari ego hanyuma ngo abe oya. Abakorinto ba kabiri igice ca mbere ku murongo wa 19 gushikana ku murongo wa 20. Ntiyari ego hanyuma ngo abe oya. Hacabandanya havuga ngo ivy'Imana yasezeranye vyose uko bingana. Ako kantu ngira ngo muragaca ku murongo. Ivyo yasezeranye vyose uko bingana. Vyose muracumva ico kintu. Vyose bisigura ngo nta na kimwe kivuyemo. Uko bingana.
harimwo gushimika cyane. Vyose ivy'Imana yasezeranye uko bingana atakivuyemwo, muri Yesu niho egome riri. Muri Yesu niho egome riri. Urumva hariho ivy'Imana yasezeranye, umuntu arashobora kubirindira, umuntu arashobora kugira amakenga nimba bizoshika canke bitazoshika. Mu mutima w'umuntu harashobora kubamwo gukekeranya, mugabo ngo muri Yesu asangayo egome. Egome birumvikana ni rya sezerano wasezeranirwa, wemererwa ngo nzorishitsa canke ndariguha. Amen. Mbega birumvikana. Naha rero amasezerano yo muri Yesu Kristo uko angana, ejo twaragerageje kwerekana ingene ari menshi. Icete ca mbere Petero yanditse, icete ca mbere Petero yanditse mu gice ca mbere nyene ku murongo w'10. Petero igice ca mbere umurongo w'10. Muri ico cete Petero yanditse havuga ngo abavugishwa n'Imana bavuga ivy'imibabaro ya Kristo n'ivy'ubwiza bwagira buze buyiherukire, hanyuma ngo bakabisesa barondera kumenya igihe ico ari cyo, kuko ngo babwirwa na mpwemu w'Imana ari muri bo. Hanyuma ngo babwirwa ko atari vyabo, ko atari bo bavyikorera, ngo ariko ko ari mwebwe babikorera, ngo ari navyo mumaze guhabwa ubu. Imana ishimwe. Reka nsome, reka ndahasome havuga ngo ivyako gakiza abavugishwa n'Imana aribo bavuze ubuntu mwagira muzohabwe, barabirondera barabisesangura, basesangura igihe ico ari cyo n'ibimenyetso vyaco cerekanwa na mpwemu wa Kristo yari muri bo, yavuga yatagura ivy'imibabaro ya Kristo itari bwabe n'ivy'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagira buzoyiherukire, kandi bahishurirwa yuko atari bo bavyikorera, ariko ko ari mwebwe babikorera. Nivyo n'ubu mumaze kubarigwa n'abababwiye ubutumwa bwiza bavugishijwe na mpwemu yera yatumwe ava mu ijuru, kandi ivyo abamarayika bifuza kubirunguruka. Amen. Urumva yuko ni ibintu vyatanguye kuvugwa kera. Kuvyerekeranye na Kristo ni isezerano ryatanguranye n'umunsi wa mbere Adamu. Sinzi ko ari umunsi wa mbere, muranyihanganira, mugabo turiho turaraba ikiganiro kiri hagati y'Imana na Adamu na Eva. Umunsi bari bakoze icaha, Imana iriko iragerageza kubagarukana. Iri sezerano rica ritangura kugaragara yuko umunsi umwe umwana w'umuntu azoronka umucunguzi. Amen. Ngo uruvyaro rwawe wa mugore ruzomena umutwe iyi nzoka, kandi uruvyaro rw'iyi nzoka ruzokomeretsa uruvyaro rw'uyu mugore ku gitsinsiri. Birumvikana hariho umubabaro Yesu Kristo wari kuravugwa ko mugabo utagereranywa n'intsinzi azoronka kuri Satani. Urumva yuko hatanguye kuza ikintu kigaragaza yuko umunsi umwe umwana w'umuntu azoronka ugucungurwa. Tukiri ngaha birashoboka yuko iryo jambo gucungurwa utararitahura neza. Ziragaragara ko umuntu yaraguye mu ngorane zizanywe n'icaha, mugabo kandi Imana irerekana yuko umuntu azokugwa muri izo ngorane zari zizanywe n'icaha biciye mu ruvyaro rw'umugore. Ntivyigeze bishika, ntivyigeze bishoboka gushika igihe Yesu Kristo yapfa akazuka. Uyu munsi akavuga ati ndafise intsinzi kuri Satani. Amen. Turajana. Rero ivyako gakiza, agakiza urumva karasiguye. Ni vyiza ko dutahura agakiza Imana yatuzaniye ingene kangana n'ibirimwo. Ibiri mu gakiza Imana yatanze. Turajana. Rero ni vyinshi cyane ku buryo bavuze ngo abamarayika, ngo n'abamarayika bifuza kugira gute? Kubirunguruka. Ni ibintu vy'igiciro kinini cyane. Amen. Ejo kandi twarabonye yuko Imana ari umwizigirwa mu masezerano. Ntishobora guhinduka, ubwayo ntihinduka, n'ijambo yavuze ntirihindura.
ivyo yemeye ko izokora ntishobora guhindukira ngo ivuge ngo oya ndabihevye sinzobikora. Mwibuke twatanguriye kuri iri rivuga ngo ivy'Imana yasezeranye vyose uko bingana ntubisanga hariho hose, muri Yesu niho egomera. Amen. Muri nawe dutera kuvuga ngo amen, Imana ishimwe natwe. Amen. Ubu rero turazi ko Imana idahinduka. Ejo twarabonye ijambo Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 17. Naho reka tuhasome Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 17. Havuga gute? Havuga ngo gutanga kose kwiza. Iri jambo ndarikunda cyane. Gutanga kose kumeze gute? Gutanga kose kwiza. Hanyuma hacabandanya havuga ngo n'ingabire yose itunganye gose. Ingabire itunganye gose sinzi ko muyumva. Harimo ikintu mu gifaransa twavuga ngo ni perfection. Idahajijemwo ikintu na kimwe kugira ngo ibe nziza. Sinzi ko muvyumva. Ingabire yose itunganye gose. Igikorwa cy'Imana kiratunganye gose. Ni ingabire nziza gose. Ariko ibi ni byiza ko tubimenya nk'abasenga Imana, nk'abizigiye Imana. Urazi rimwe hari igihe twebwe tugarukiriza ku bisanzwe bingana n'ivyo twebwe dushobora gutunganya. Sivyo bene data? Ego umuntu yakora akagarukiriza kubigarukira kuvyo we ageza ko mu gutunganya. Iyo yagerageje cyane akarondera gushikana ku rugezo rw'abantu azi bashobora kugeza ko ugutunganya ibintu kwabo. Mugebo ngo ugutanga kose kugize gute? Kwiza. N'ingabire yose itunganye gose. Ziruruka bivuye mu ijuru, biva kuri se w'imico adashobora guhinduka canke kugira igitutu gitewe no guhindagurika. Amen. Mu Mana nta guhindagurika kubamwo. Abo twari kumwe ejo, iri jambo riva mu bintu bijanye n'umwanya canke ibihe vy'umunsi. Ibihe vy'umunsi ngira ngo murabitahura. Hariho mu gitondo, hariho ku murango, hariho ku muhingamo, hariho ku mugoroba, hariho mu ijoro. Mbega sivyo? Ivyo bihe uko bihinduka igitutu kigenda gihinduka. Abantu ba kera bo muri iki gihe uko bari bafise uko basoma ibihe vy'umunsi amasaha ataraboneka byari bimeze nk'uko baca umuzingi kujya twakoresha kompa hasi, bagafata umugozi ugarukira ahantu kanaka, bagashinga igiti hagati na hagati, uwo mugozi bakawukoresha mu guca umuzingi. Nizera ko mutahura ingene umuntu aca umuzingi nimba uzi kompa. Rero babikoresha hasi nka kurya nyene, hagati bagaca bashingayo igiti mu muzingi mwiza uringaniye hose, bagaca igiti cyaba kiri hagati na hagati ngahashize akaburungu, hanyuma bagaca bashingaho igitutu cyaco mu gitondo kare kare cyagarukira aho uwo muzingi ugarukira, no ku mugoroba bwije gose iki giti kiza kugarukira aho uwo mugozi ugarukira. Iki gitutu rero uko isaha yavansa, uko isaha irengana, iki gitutu kiragabanuka. So ku buryo mu masaha ya saa sita iki gitutu kiza kuba ari akaburungu kari hasi, sivyo? Inyuma ya saa sita igitutu gica gisubira gutangura kugira gute? Gukura, kigenda kirahindagurika bivanye n'ibihe. Imana rero murabizi yuko Imana yakoresheje imvugo abantu batahura mu by'ukuri. Mbega birumvikana? Mu Mana ngo nta gitutu gitewe no guhindagurika kibamwo. Birasigura ngo kwa kundi cya giti igitutu cyacu cyahindutse bivanye n'isaha, Imana yoyo suko uko imeze mu gitondo niko imeze saa sita, kandi niko imeze après-midi, niko imeze mw'ijoro. Mbega birumvikana? Bivanye n'ingene wiyumva urashobora kwibaza ko Imana yahindutse, mugabo mu by'ukuri ntiba yahindutse, kuko muri yo nta guhinduka kubamwo, kandi ntihagiramwo n'igitutu gitewe no kugira gute? No guhindagurika. Niyo amasezerano yayo muri Kristo Yesu ari egome. Hanyuma bikadutera kuvuga ngo amen.
ku muntu uwo ari we wese ari muri Kristo, iryo sezerano ntiryoca rihinduka ngo ni kubera rishyitse kuri we. Amen. Riguma ari amen. Ikibazo rero twabagiye ku munsi w'ejo ntitubigaruka ko cyane kuko turakeneye kwegera imbere. Twari tugize iryo subiramwo kubwo abatari ngaha ku munsi w'ejo. Amen. Mugabo ikibazo twibagije, turavye ubuzima bwacu uyu munsi, tukaraba ingene tugendana n'Imana uyu munsi, tukaba twumvise amasezerano Imana yasezeranye ko azoshika muri Kristo Yesu, mbega mubona ibintu ariko bimeze? Ku munsi w'ejo inyishu zabaye ngo oya, suko bimeze. None ikibazo kiri he? Mbega ni Imana itabaye umwizigirwa ngo umuntu abe yoba muri Kristo Yesu, ariko ya masezerano yose yo guhera mu gihe cya Aburahamu tukaba tudashobora kuyagenderamo, ni Imana itahisemo kubishyitsa canke ni twebwe dufise ingorane ahantu kanaka? Abaje uyu munsi namwe mubivuga kwiki? Mwumva ikibazo kiri he? Ingenda gisubiremo ico kibazo. Twiravye uyu munsi dusanga amasezerano yose uko Imana yasezeranye muri Kristo Yesu, ayo yasezeranye guhera mu gihe cyo kwa Aburahamu, dusanga ari amasezerano meza kandi ni menshi kandi turayazi. Twuravye mu buzima bwacu dusanga ibintu bidasa nk'uko ayo masezerano avuga. Ngira ngo muriko murankurikira. Amen. None rero mbega ni Imana itari kwirakora ivyo yemeye kwizokorera bari muri Kristo Yesu kugira ngo tuvuge tuti Imana kumbure yabiretse bibona, canke naho ni twebwe abari muri Kristo Yesu hari ahantu kanaka tutariko turitwara nk'uko isezerano ribidusaba? Mwumva ari gute? Inyishu mwobiha niyihe? Ikibazo kiri he? Kiri iwacu canke kiri ku Mana? Twese turatoye ko kiri iwacu. Amen. Nico gituma rero turonderera inyishu he, turonderere umuti hehe? Iwacu. Amen. Turajana? Amen. Ikibazo kiri iwacu. Aho ikibazo niyumvira canke twiyumvira ko kiri, aho ikibazo kiri nuko turazi amasezerano mugabo kumbure ntituzi isezerano. Sivyo none? Rero ni ngombwa kugira ngo twitwararike cyane gutahura icyo ari cyo isezerano. Amen. Tuze rero kwisezerano. Imana idufashe. Amen. Tuze kwisezerano. Isezerano turasanga ari abantu babiri bumvikana kunywana. Kunywana. Reka nongere ngaruka ahubwo kuri rya sezerano rya wa mwami wo muri Afrika no mu misiyonari yitwa Stanley. Uyu misiyonari yinjiriye ahantu kanaka muri Afrika, amaze kuhashika umwami yatwara aho hantu yinjiriye ntiyanezererewe kubona uwo muzungu yinjiye, kandi ntiyagomba ko abandanya, yagomba akora ibishoboka byose asubira inyuma. Stanley yari afite umutwaro munini cyane, yarumva yuko gusubira inyuma koba ari ugutsindwa, koba ari ukunanirwa. Araza aravugana n'umwami, umwami arumva yuko bishoboka yuko bagiranira ibiganiro kugeza aho kumburi havamo ikintu kanaka. Hanyuma uyu mwami aravuga ati uburyo bwonyene ushobora kubandanya urugendo rwawe nuko wemera ko dusezerana, tugiranire isezerano. Stanley araryoherwa kuko yavuga ati ubuhoho ndumva yuko avyemeye. Aravuga ati nditeguye ko tugiranira isezerano. Mugabo uburyo uwo mwami yaciye avuga ko baza kugira isezerano, Stanley yaciye yifata ku muntu waratinya caranka. Kwemere ati urikata ku gikonjo iwawe, nanje nikate ku gikonjo iwanje, hanyuma aya maraso azoba ariko arava ku maboko yacu tudaza kuyasuka kuyashira hamwe mu gikombe canke mu kirahuri kirimwo umuvinyu canke kirimwo amata. Ayo maraso yacu arimwo muri uyu muvinyu canke muri aya mata turaza gukoroga avangane. Bihagiye gukoroga vyavanganye, uconywa nanje cenywa. Stanley yacara atayaje ivyo. Uwo mwami nawe acasubira iwanyu. Uwo mwami yari yiyemeje yuko Stanley atamureka ngo abandanye. Hanyuma ati subira iwanyu rero. Stanley amaze kubona yuko uwo mwami atiteguriye kubihindura,
aca aravuga ati basi ndavyemeye. Erega yaciye avyemera, baca barikeba, amaraso arava, baca barayavanga mu kirahuri, baca barayakoroga, hanyuma Stanley aranywa na wa mwami aranywa, hanyuma baca baramukanya bakoresheje ya maboko ariko ava amaraso. Nkuko vyari bisanzwe mu migenzo yabo, bakaguma bavanga aya maraso mu maboko. Bahejeje uyu mwami aca aravuga ati ubu rero turabaye umwe, turasangiye amaraso, ubu turavukana, mbere tubaye umwe. Guhera ubwo baca barasezerana rero ngene bagomba gufashanya. Umwami arabwira Stanley ati genda aho ushaka hose muri Afrika, umuntu wese azokwiyumvira kugutera azoba ateye jewe, mbere imbere yuko we upfa ni jewe nzoba nabanje gupfa. Aca muha icumu ryiwe ryari rizwi cyane mu kirere kinini, ryariko n'ikimenyetso ciwe, ati ngiki ikimenyetso cy'uko dufitanye isezerano. Hanyuma Stanley nawe yarafise impene yamufasha cyane, impene yamufasha cyane. Iyi mpene niyo yavamwo amata yamufasha kubera yaragwaye mu nda. Amata y'impene yonyene yanyoye naho yumva yorohewe mu nda. Stanley yaratinya kumuha iyi mpene ko yumva ati ndayimuhaye ubuzima bwanje buzoba buhagaze. Uyo mwami nawe aravuga ati nanje utampaye iyo mpene nta na kimwe kinyemeza yuko uzoba umwizigirwa, nta cibutso kindi no kenera cisezerano riri hagati yacu kirenze iyo mpene. Murumva ko yari yigize ubuzima bwiwe, muriko muravyumva. Stanley gaca arayimuha. Mu gusezerana rero iri cumu ryasigura ngo iri cumu ryerekana yuko ubutabazi bwose uzokenera mu bijanye n'umutekano wawe no kurindwa kwawe, nzoba ndi hafi kugira ngo ndagutabare. Iyi mpene kuri Stanley nayo yavuga ngo igihe cyose uzogira ubukene ubwo ari bwo bwose, uzombwira canke nabimenye, nzoza ndaguseruke ko sinzokurekera mu ngorane. Baciye basezerana. Icabaye nuko Stanley yavanye n'uwo mwami ahantu hose ahashitse, abantu baho bakabona icumu ry'urya mwami, bose baca bamunamira kujya bahora bunamira umwami. Amen, aleluya. Bari bamaze kuba umwe. Ujya Stanley ahantu hose ageze bakabona rirya cumu, baba bazi bati rirya cumu ni ry'umwami, kandi kuba Stanley arifise ni embleme canke ni kimenyetso cerekana yuko ububasha bwose, birumvikana, autorite yose y'urya mwami Stanley nawe arayifise. Baca bamunamira, ico yasaba cyose baca bakimuha. Amen, muriko murabitahuraga yemwe. Ico gicapo ndagikunda cyane iyo hageze yuko tuvuga isezerano riri hagati yacu n'umwami Yesu. Nimwumva ko hari ahantu bihurira, muratahura ko hariho ressemblance nini cyane, irahari kandi gose. Amen. Ejo rero tumaze kumva ico kintu, kandi mukibike cyane, mukibike gose muri izi nyigisho. Ico gicapo tuzokigarukako kenshi. Mu bihe vyarenganye abantu bari bafise bene uwo mutima wo kumenya agaciro k'isezerano. Uyu munsi agaciro k'isezerano karatituze. Murazi yuko mu bihugu bimwe bimwe basigaye bafata n'amamariage bakavuga ngo ni kontra y'imyaka nk'ingahe, kubera ko abantu ubu ivy'isezerano babisafata ibintu bisanzwe, ni ibintu vyo mu mpapuro. Mugebe iki gihe warumva ko ari ikibazo c'amaraso, ni hagati y'urupfu. Isezerano nyasezerano ni urupfu canke ubuzima. Ntushobora kuja mu isezerano utiteguye no gupfira iryo sezerano, mbega sivyo? No muri mariage iyo abantu babiri basezerana bavuga ngo nta kizontandukanya nawe kiretse urupfu canke kiretse ubuzima bwo kwisi burangiye. Iri sezerano naginjiyemwo rimwe rizima kandi sinzokongera kurivamwo. Ico cyari ikintu cerekana ubwizigirwa. Uyu munsi rero abantu ntibakiri abizigirwa, mugabe Imana yoyo ni umwizigirwa kandi zokwama ari umwizigirwa. Amen, aleluya. Ngira ngo biratahuritse. Rero twarabandanije tuca turaraba isezerano canke uko Imana yagiye igirana isezerano n'umwana w'umuntu. Turashaka cyane yuko buri wese atahura bene iki kintu cyitwa isezerano. Amen.
umwami Yesu arubahiriza isezerano kandi aduhamagarira mu isezerano, kandi Imana yacu ni Imana y'isezerano. Amen. Muri Mose yavuga ngo babiri ntibashobora kujyana batagize gute, bataraganye. Habanza kubaho isezerano, hanyuma mukabona kugira gute, kugendana. Haleluya. Reka rero turabe, nizera ko mwasomye kuba ari ngaho ejo twari twatahanye ibice tuza gusoma byo muri Bibiliya bitwereka canke naho bidufasha kubona amasezerano canke isezerano uko Imana yagiye irikorana n'umwana w'umuntu mu bihe bitandukanye. Reka duhere rero kuri Adamu. Agace ka mbere twavuze kavuga kuva Imana ikirema umuntu. Birumvikana, biragaragara yuko Imana yashizeho ubwumvikane buri hagati yayo n'umwana w'umuntu. Iryo sezerano ryari isezerano Imana iri kwivugana n'umuntu canke abantu babiri, umugabo n'umugore wiwe. Mugihe iryo sezerano ryaragaragaza yuko rizofata uruvyaro rw'abana b'abantu bose, ukurunganwe ruzogenda rukurikirana n'urundi. Mbega sivyo? Haleluya. Ivyo yamubwiye nivyo yari yiteze ku bana bazovuka bavyawe n'aba bantu. Amen. Nivyo yari yiteze ku buzukuru babo, nivyo yari yiteze kuri zina muntu azobaho ku isi. Amen. Iramubwira iti ndakuremye mu ishusho yanje, genda urondoke ugwire wuzure isi. Ayo majambo yose arahari, mugabo harageze ahantu iramubwira rero ibijanye n'ivyo bategerezwa kubahiriza. Genda uganze. Iri jambo kenshi riracanga abantu ryitwa kuganza. Twaritahuye nayo bivanye n'amanyama canke no kwikunda kw'abantu. Abantu kubwo kwikunda kuganza baritahuye uko bashaka, sivyo? None nka jewe ndi umugabo mba numva yuko kuganza ari uko abasigaye bazorya nahaze. None sivyo? Baritahuye yuko abantu jewe nzobagira uko nshatse. Mbega sivyo? Je ndibuka kuva kera tukiri n'abana muri primaire hariho ukuntu wavuga ati twaragwana, hanyuma hakabaho umwana nesha abana bose bo kwishuri. Mwebwe sinzi ko ivyo zabaye, ngira ngo mwavutse haraje bonne gouvernance. Mugabo twebwe vyari bihari cyane kugira ngo ubu umuntu akomeye wabunesha abana bo mwishure bose. Naho waba utazi ubwenge ukaba utabu wa mbere canke mbere ubona uwa nyuma, abantu barakubaha kubera unesha bose. Hanyuma rero kimenga niwe ufite ijambo rya nyuma mw'ishuri, hanyuma ugacavuga ngo rigenda baganza mwese. Kuganza sico bisigura. Iyo nsiguro yo kuganza mu buryo bene ubwo ni ya shitani. Kuganza mu buryo bw'Imana uravye itegeko yahaye umuntu kwari ukwitwararika. Sivyo ga yemwe? Ganza amafi yo mu kiyaga, ganza ibikoko vyo ku misozi, ganza ibitegwa, ganza iki, kwari ukuvyitwararika, kwari ukubizigama, kwari ukubikorera, kwari ukubifasha kugwira. Iryo jambo kuganza ni vyiza ko turitahura neza. Mbega sivyo? Kuko nta nkeka nico kimwe na jewe ndabaravye uko mwavyakiriye. Namwebwe muzi yuko ubaganza ari wa wundi abakubita abaturubika. Amen. Haleluya. Mugabo kuganza ni kintu ca responsabilité, ni kintu cyo kubazwa ibintu jejwe mu buryo bwo kuvyitwararika, mu buryo bwo kubigirira neza, mu buryo bwo kubizigama, mu buryo bwo kuvyorohereza kugira ngo birushirize kugira gute, kugwira. Misyo rero yavuga gute, genda uvyorohereze, genda ubizigame, genda ubigwize, genda ubifate neza. Sivyo? Umwana wanje nawe yena nabonye yuko atahura muri bene ubwo buryo. Umunsi umwe kugira ngo nyene yige guca bugufi, namubwiye nti burya ibintu byose biri ngaha muri iyi nzu n'ivyi wanje. Hanyuma ngo hajya none ngo nizi mpuzu nambaye ni gwawe. Ntego nizo mpuzu wambaye ni gwanje. None ngo hajya na mama n'uwi wawe. Yego nyene n'uwi wanje. Hanyuma yambajije byose acambwira ngo papa ngurakomeye. Yakoresha ijambo ngo tibe riche, urumva. Urakomeye cyane. Bisigura iki? Bisigura kuri we gukomera kwanje
nuko kuntu atawomvugana mugabo iryo tegeko ryo kuganza mu by'ukuri ahubwo ni ikibazo gikomeye rwose kuko njejwe kuvyitwararika. Mbega sivyo? Ijya mpuzu yiwe kubera ari iwanje niyatabuka nije nzoja kuyi. Mbega birumvikana. Niyo yahera nije nzoyisubiriza. Mbega suko bimeze. Kubera ari uwiwanje nije nzokwitwararika gukura kwiwe n'indero yiwe. So mugabo ni mvuga ngo nije ndabagaba mwese hanyuma nkaca nicara ibisigaye akaba ari bo babikora uko so kuganza. Kuganza bisigura kubaserva, kubakorera. Mwisezerano rero ry'Imana n'umuntu, Imana yumvikanye n'umuntu yuko umwana w'umuntu. Iryo tegeko twese turarifise ntarabandanye. Mubikora gutyo ga bene data. Iryo tegeko mwaritahuye uko mwese. Ndabibutse yuko umuntu wa mbere Imana yamutegetse gusenga. Ibisabisha ntavyo yamubariye. Ibisabisha murabizi. Yari mwaramutse Mariya wuzuye ari dawe wa twese wo mwijuru oya ivyo ntavyo yamubariye ahubwo yamubwiye ati genda ukore neza. Sivyo none genda uzigamire irya tongo. Genda ukorere ibiri muri irya tongo byose. Suko bimeze ga yemwe. Amen. Umwana w'umuntu rero yarahagaze muri ico kibanza cyo kuvuga ngo ibiremwa vy'Imana kuko ntivyari gwiwe. Isi y'Imana kuko ntiyari gwiwe. Iri tongo ry'Imana kuko ntivyari giwiwe. Amen. Imana imbwiye ko ari jewe ndabibazwa. Sawa? Imana ishiramo ati ivyamye byose muri iryo tongo ubirye ko uko ushaka. Ku munsi w'ejo navuze ngo ntibikenewe yo kurinda kugira impemu yo kudiserna ivyo kurya biri ku meza, sivyo? Ubirye ko uko ushaka ataco wibajije. Ico ushatse kikaba gihari nukirye. Sawa? Hari abantu bahora bahebera ivyo kurya ku meza ngo Imana irambujije. Akabanza gusenga Mana mbega umubye cyanke ndekega Mana. Amen. Ubirye ko uko ugize gute ushaka. Mugabo murezi ko harimwo mugabo hajya hagati mwitongo hari igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Kijya rero ntuzokiryeko. Kijya cyonyene ntuzokiryeko. Iyo iryo jambo ntuzokiryeko rivugwa murezi yuko abantu bari haye isiguro zitandukanye. Mbega sivyo ga yemwe. Ariko jewe ndiko ndahasoma hajya ahantu ntahura yuko Imana y'urukundo yasavye umuntu kuyikunda. Rero turajana umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana kugira ngo agire urukundo. Mu rukundo habamwe guhitamo. Mbega ataguhitamwo ko hari iryo jambo urukundo ryogira isiguro. Ataguhitamwo guhari. Nk'ubu iyaba atakindi kintu na kimwe wari guhitamwo tugaca tukubona uri ngaha kuko ariho honyene wategerezwa kuburi. Twari kugufata gute? Nk'ubu umuntu yoba ari ngaha kuko atahandi yoba. Uwo muntu twamufata gute? Mbega twamwakira mu baje ngaha? Oya nana gatoya. Nta guhitamwo yagize. Amen. Rero turajana. Muraniyumvira nti nk'ubu umunsi umwe woje ubona umuntu araje muhira akagusanga wicaye nko muri sala agaca yiruhutsa ngo yo madatomboye ati kweri kutomboye ngo kwenda gusanze ataho be umuntu ari nabuze yonja ngo namwe nari ifise nja ngurumva ngo niyumviriye ngo ngende kwa ntuze canumva sihari ndiyumvira kuja kwa ntuze naho nyene sanga sihari buze ahantu na hamwe noja ciyenza ngahi wawe none ndatomboye kuja ari wewe umuntu nk'uwo mwakira gute? Ocemubwira uti karibu cyane nanje naye nabuze uwo nakira niko wocugira. Niyo wobigira gutyo vyo bigaragaza yuko ntagukunda na wewe ntumukunda. Imana yigeze ishaka abantu babuze iyo baja bakabohegwa ahiri. Mwibuke ko Imana yacu atari Imana y'ubuja. Imana yacu ni Imana y'umwidegenzi. Amen. Imana nituboshe, Imana nitwugaraniye muri prison yitwa kuyubaha, yitwa kugendana nayo, yitwa kuba mu kibanza cyane no mu bugombe bwayo, turafise umwidegemvyo wo kuhava. Amen. Kuhaguma bisigura ko twayikunze kuyirutisha ibindi. Igiti kiri hagati mwitongo ntuzokijyeko
umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Mbega iyo si isezerano? Isezerano kurivamwo bisigura urupfu. Amen. Rero turajana. Amen. Nese umuntu yaravuye mu isezerano. Umuntu yaravuye mu isezerano, umuntu yarananiwe kuguma mu isezerano, umuntu byaramugoye cyane. Mbega yarapfuye canke ntiyapfuye? Abo twari kumwe ku munsi w'ejo, iryo jambo gupfa twararisibuye. Sivyo bene data. Bibiliya tubwira ngo hamwe mwari mupfuye, mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha vyanyu, yarabagize bazima. Amen. Bisigura ngo harigeze kubaho igihe twari dupfuye. Ni vyiza ko iyo nsiguro tuba tuyifise mu buryo butomoye. Gupfa. Iri jambo nibaza ko atari irya mbere ryumvise, muga ni vyiza twese ko tumenya nimba turifitiye isiguro imwe. Sivyo none? Bamwe muri twebwe bavuga yuko canke besigura yuko gupfa ari ikintu kiba cyazimanganye, kitakiriho. Bamwe niko bavyibaza. Gupfa si ikintu kitakiriho. Oya, gupfa ni ikintu cononekaye. Kononekara. Ikintu cyitwa kononekara muragitahuraga yemwe. Mwese muramaze kubona ikintu cononekaye. Ni ikintu kiba cyatakaje akaranga kaco, mugabo kiba kikiriho. Mbega sivyo? Kiba cononekaye, mugabo kiba kikiriho. Akaranga kaco ntikaba kakiri kakandi, mugabo coco ubugishobora kukibona. Turavuga ngo amata yapfuye. Iryo jamubwira nta muntu n'umwe atararivuga ngo bari ngaha. Mwese muramaze kuvuga ngo amata yapfuye. Mbega uhejeye kuvuga ngo amata yapfuye, ntushobora kuyerekana ngo ajya amata ntuyanywe yagize gute? Bisigura ngo ubuyabona, mugabo yagize iki? Yapfuye. Amen. Ni ijambo ryitwa kononekara. Gupfa bisigura kugira gute? Kononekara. Ikinga ryapfuye urarigendesha kandi ryapfuye? Oya, yapfuye, yononekaye. Imodoka yapfuye, imodoka yononekaye. Amen. Iri jambo kandi rirashobora gusigura kubora. Kubora muracyumva? Mbega cyo urakibona ikintu cyaboze? Yego nukuri urakibona naho kiba cyaboze. Kirya kiraya gikure mu bindi biraya kuko cyagize iki? Cyaboze. Kutakaza akamaro, ikintu kitagifisa akamaro cyashiriweho, kiba cyagize gute? Kiba cyapfuye. Iyo kitagishobora gukora icyo cyagenewe gukora, kiba cyagize iki? Kiba cyapfuye. Amen. Muratahura rero Imana ivuga ngo niwakirya ko uzopfa nta kabuza. Murabitahuraga yemwe? Ku muntu uca wumva yuko gupfa byasigura iki? Gupfa, umuntu kubera yari yaremwe mu ishusho y'Imana, akaranga k'Imana azogatakaza niyarya kuri kijya cyama. Mbega sivyo? Kubora, akazorya kuri kijya cyamwa, azoba umuntu atagifise muri we ubuzima. Ikintu cyaboze ngira ngo muracyumva, nta buzima bukirimwo. Sivyo bene data? Haleluya. Iyo warya kuri kijya cyamwa, ubuzima bwanje ntuzobandanya kubugira muri wewe. Birababaje. Umwana w'umuntu rero yarariye kuri kiriya cyamwa. Ingaruka ngira ngo turazizi. Ikintu cya mbere cyabaye ni giki? Ni giki cyaciye kiba? Imana imugendeye, urya muntu yaciye aza kwinyegeza. Imana ntiyamuheba, Imana iramurondera, iramuhamagara, umuntu acara yishura. Mbega yishuye gute? Ngo numvise ijwi ryawe cyandagira gute? Cyandinyegeza. Mbega ubwoba burimwo mukaranga umuntu yari yaremanywe uhereye mu ntango. Oya, tukiri ngaha muga tubanze dutahure yuko ishusho y'Imana atari yayindi, atari wa mutama w'umuzungu. Murabizi yuko abantu benshi bazi Imana ko ari mutama w'umuzungu? Sivyo? Afise ubwanwa burebure, imishatsi miremire, afise inkoni kumbure, yicaye ku ntebe y'izahabu kandi ashavuye. Canke nahari seriye cyane, atigera twenga na rimwe. Abantu benshi niyo Mana bazi. Amen. Ico gicapo ugifute muri wewe, naco nyene cyazananye n'ukononekara. Ko gutahura kwitwa kononekara. Amen. Ishusho y'Imana ni burya buranga bwayo kuba ari urukundo. Amen.
kuba ari nyembabazi, kuba ari ukuri. Imana yacu ni ukuri, amen. Kuba ari ukwera, Imana yacu ni yera. Turavyumvikanaga bene data. Tondeka liste y'ivyo bintu vy'uburanga bwose, iyo ni ishusho y'Imana. Muga nihagera aho ucapa ukerekana ifoto, iyo si Imana. Ico ni ikigirwamana uba wikoreye wewe, amen. Umuntu rero iyo shusho y'Imana ica irasambuka muri we. Mbere ngo bamaze kurya kuri ico giti cyangwa kuri ico camwa, ijambo ry'Imana rivuga ngo bose amaso yabo acaruguruka, bamenya ko bari gusa bagenda menya. Niko ijambo ry'Imana rivuga, amen. Mbega hari hahindutse iki? Ni igiki cyari kibaye ko n'ubundi atampuzu bambara? Ni igiki cyari gihejeje kuba kugira ngo bose bace bumva isoni kubera bagenda menya, amen, haleluya. Akaranga k'Imana karatakara, imitima yabo yuzura ubwoba, ubuzima bwabo bwose buja mwirinde ry'ubwoba. Umuntu yarahejeje gupfa, sivaga bene data, amen. Umuntu yarahejeje kugira gute? Gupfa, yarahejeje kononekara, yarahejeje kubora. Ishusho y'Imana yari imaze kuba nabi, yari imaze kononekara. Imana idufashe, amen. Isezerano rya mbere umuntu aba ararihemutseko. Umwana w'umuntu yarahemutse ku isezerano yari yasezeranye n'Imana, kandi urupfu rwaramushikiye nta kabuza, amen. Biragaragara uravye ko ibi bintu nimba arizo sobanuro z'urupfu, ni vyiza cyane yuko tubitahura kugira ngo tumenye neza ko Imana itabeshe niyakirya ko azopfa nta kabuza, amen. Ubwoba buraje, arabonye ko ari gusa, atanguye guhunga Imana, yavuye mu isezerano. Si ivyo vyonyene, uraza kubona ngene bacanga batangura kubaho hari abantu batagira ivyizigiro. Uraza kubibona mu mivumo yakwirikiye uko guhemuka mu isezerano. Nguzohora urya ubanje kubira icuya. Umugore acabwirwa ngo umugabo wawe uzomwamanira inyota, amen. Bene uko kwifuza, hariho ukwifuza kwerekana kubura ivyizigiro. Mbere ukwifuza imisi yose, inyuma yako ukwifuza cyane, inyuma yako hama harimwo kubura ivyizigiro, canke naho ivyizigiro biri hasi. Ngo kandi ngo isi uzoyirimira kwerere imikere, n'ayandi majambo nk'ayo, amen. Reka rero tugaruke kuri iryo sezerano. Muga tukiri ngaha, reka tugende dutabaye rya jambo yitwa Gehenomu. Sivyo gabene data? Yesu yarayivuze kenshi iryo jambo, ngira ngo mwese murabizi, sivyo? Yesu avuga Gehenomu yaba ariko arahagereranya no mu muriro udahera. Ngira ngo turabibona. Baragowe abanyabyaha banse kubiheba, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Ariyo turirimbo twavuga gutya batubwira ati ugumye mu vyaha n'akazi kawe uzoja hehe? Mu muriro, niko batubwira. Hanyuma rero mugabo reka mvuge, Yesu ariko aravuga Gehenomu. Mwebwe ibintu byaboze muhora mubishira hehe? Babita hehe? Babita muri yarara, sivyo none? Iyo ari yarara rusangi, dufate nk'ahantu batabijya bintu biva ku isoko, haba ari ahantu hameze gute? Haba habishe kuraba, kandi haba ari ahantu kure kumbure y'aho abantu baba. Nuko kubera icyatumye iyo pubere canke iyo bayita gute mu Kirundi, iyo yarara icyatumye ishigwaho no kugira ngo imicafu ikugwe mu gisagara abantu babamwo. Rero i Yerusalemu mu gihe ca Yesu, n'imbere yaho wanacaka n'imbere yuko Yesu aza, hari yaciye imyaka itari mike, hariho ikimanga kujya tuvuga amaravin cari carahabaye mu gihe kanaka. Ico kimanga abantu b'i Yerusalemu bagihindura ikintu bafise ico bamarira. Birumvikana? Rero barakubura imyanda iva mu gisagara cy'i Yerusalemu, bagaca batwara iyo myanda, iyo micafu yose muri ico kinogo bakayitererayo. Birumvikana? Hanyuma rero barabiturira. Iyarara ritabwamwo ibintu vyo mu gisagara. Barinze batse umucanwa rimwe, mumenye yuko umucanwa utazosubira kuzimu. Wari wese arashobora kumenya igituma, sivyo none?
kuko ku munsi ejo mbere twavuze ko ari kwegenyeza cyangwa kwenyegeza. Kwegenyeza, murakoze cyane. Kuko hama hariho kwegenyeza minsi yose, kuko igisagara cyamamo imicafu buri munsi, kandi mu gisagara birasaba ko bama bakura buri munsi. Yesu kugira ngo yerekane ko abononekaye, ababoze, ni ijambo rimwe, abapfuye, ko batazoshobora kuba mu gisagara cera, ahandi yacitse ngo ni Yerusalemu musha. Amen. Kugira ngo abwire abantu yuko ahantu ibimeze gutya bitazojayo, yaciye abereka kuco basanzwe bazi Gehinomu, aca yongera ko mu kuvuga imibabaro y'aho hantu ayigereranya n'urya muriro wa muri kuraka muri kijya kinogo. Amen. Mbega turajanaga yemwe. Amen. Murabizi hari inkuru nyinshi abantu barabavuga ngo Imana y'urukundo ngo ntizoreka abantu yaremye bakunda ngo ibajane mu muriro. Ivyo murabizi. Mugabo si kibazo cy'uko ibakunda canke ibanga, ahubwo ni kibazo cy'uko imyanda atoyireka, ivyapfuye atobirekera hamwe n'ibintu bizima. Turiho turajana. Naratanze akarorero ku kiraya ejo. So wasumye ibiraya hanyuma ukaba wabiguza amafaranga, kandi mbere ugasanga wakoresheje amafaranga wari usigaranye, vyanakuzimvye, ugaca bitahana muhira. Mugabo ushitse muhira uri kuraba ibiraya vyawe ugasanga harimo ibiboze, ugasanga niba waguze ibiro 10 bitatu vyaraboze, ibiro bitatu muri ivyo vyaraboze. Mbega ndakubaza, uca uvuga ngo ukuntu vyanzimvye naho vyaboze sindabita, niko uca uvuga? Kuko niwihenda niwihenda ukarekera hamwe ibiraya bizima n'ibindi vyaboze, ibiraya vyaboze bizoboza ibiraya bizima. Ikikubera ciza, naho ubabaye wumva ko wahomvye, ufata ibiraya vyaboze ukabikuramwo ukabijana ukabita muri Gehinomu kugira ngo usigaranye ibiraya bizima gusa. Mbega usanze mu biraya mu biro 10 ibiro 9 arivyo vyaboze, uraza kugenza gute? Ewe uravuga uti ibi ivyahisemwo guca mu nzira ifunganye, naho ari cyo kiro kimwe nivyo nsigarana, ibi 9 vyaboze ndabijana ndabite muri pubere. Amen. Iyo ni isiguro yerekana ko Imana mu guca urubanza rugororotse ntibisigura ko yatakaje urukundo, iracyari Imana y'urukundo. Amen. Mugabo kandi ivyaboze nizo bitwara mu gisagara cera. Igisagara cera gikwiye kuba icera, gikwiye gukuburwa kandi kikagumana ukwera kwacu. Haleluya. Amen. Rero umuntu yaratakaje akaranga k'Imana, mu yandi majambo yarapfuye, yarononekaye. Amen. Inzoka yarusha amayeri ibindi bikoko vyose vyo mw'ishamba Uhoraho Imana yaremye, ibaza uwo mugore iti, mbega n'ivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati, ivyama ku giti vyo muri iri tongo turemerewe kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mw'itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo ntidupfe. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti, haba namba ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku vyo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti ko kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura ku vyo camye arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amaso yabo bompi arihweza, bamenya yuko bagenda gusa, bafatanya ibibabi vy'imisukoni bironkeramwo uducocegwa. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku mugoroba. Uwo mugabo n'umugore wiwe binyegeza mu biti vyo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza ati, uri hehe? Aramwishura ati, numvise ijwi ryawe mw'itongo ndatinya, kuko ndi gusa ndinyegeza. Aramubaza ati, ninde yakubariye kuri gusa? Mbega wariye kuri ca giti nakubujije kuryako?
uwo mugabo aramwishyura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye ku vyamwa vya ca giti ndarya. Uhoraho Imana abaza uwo mugore ati mbega ivyo wakoze ni biki? Uwo mugore aramwishyura ati inzoka yampenze ndabirya. Uhoraho Imana abarira iyo nzoka ati kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungwa byose no mu bikoko byose byo mu ishamba. Uzohora ukwega inda hasi, uzorya umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe. Nzoshira urwanko hagati yawe n'uwo mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe, ruzokumena umutwe nawe uzorukomeretsa igitsinsiri. Amen. Uzobandanya ibindi, uzobona ukuntu bapfuye aba bantu, uzobona ngene ubuzima n'akaranga k'ubuzima uko Imana yari yabubahaye vyahindutse bukononekara. Amen. Babandi yari yarabwiye ati igiti cyose kiri ngaha muzokirya kuko mushaka, urabona ko hajiyemo ikintu cyo kwifuza. Amen. Babandi bazobaho banezerewe kandi bumva bahagijwe, uzobona batanguye kubaho buzuye mu bwoba. Amen. Akaranga k'ubuzima bwabo kaciye kononekara kuva kuri icyo gihe. Muganga icyo tugomba kuvuga ni isezerano. Amen. Ni isezerano. Bene data, aha hantu dusomye haravuga mu buryo bw'igitangaza, haravuga mu buryo buhebuje urukundo rw'Imana. Yari yababwiye ngo nimwakirya ko muzopfa nta kabuza, kandi barakiriye ko barapfuye nta kabuza. Hamwe nuko bapfuye, Imana ifata ingingo yo kudaheba umwana w'umuntu. Amen. Tubirabe neza. Kuri twebwe biraza kudufasha mu isezerano duhamagarirwa kubamwo n'Imana biciye muri Yesu Kristo. Amen. Biradufasha, hari ibanga rikomeye ryo kudufasha kugira ngo dushobore kwinjira mu isezerano no kuribamwo hamwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ejo hari umuntu yabajije ibijanye n'igihe dukora ibyaha hanyuma bikatunanira, ngene duca twiyumva twuzuyemo urubanza. Nibaza ko inyishu itangurira ngaha nyene, kandi iyo nyishu igaruka kenshi. Imana iguma yiduha, yaravuze ngo sinzoheba umwana w'umuntu. Amen. Imana yaranse guheba umwana w'umuntu. Uriko uraraba ubona umuntu yahunze Imana, umuntu arinyegeje, umuntu aratinye, yumvise Uhoraho agendagenda mu itongo. Ubwoba bw'umuntu umutera kuja ahantu yiyumvira ngo ni kure y'Imana, ariko Imana iramurondera, iramubaza ngo uri hehe? Mumenye neza, Imana ntiyari iyobewe ahantu ari, yari ihazi. Muge biragaragara ko Imana iriko irarondera ingene ikiganiro cayo n'umuntu bisubiraho. Sivyo ga bene data? Si umuntu yiyumvise ko yacumuye ati naho nacumuye mugabo ndakeneye Imana. Murazi ko tuyikeneye gusumba ko dukeneye. Ikintu cyonyine gitera Imana kuturondera ni uko idukunda, ubundi itadufise yobaho. Twebwe tutayifise ntitwobaho. Wa wundi ayikeneye kuko atayifise atobaho, ntiyagiye kuyirondera. Amen. Imana itamukeneye kuko itamufise yoyo yobandanya ibaho, niyo yamurondeye. Birivuga ngo nije nabatoranije si mwebwe mwantoranije. Imana niyo yaturondeye. Ako kantu kagumye, Imana yaranse guheba umwana w'umuntu. Turajanaga bene data, gushika no kuri iyi saha Imana iracari kirahamagara, Imana iracari kararondera abantu. Mbega irondera bari hehe mwibaza? Irondera abayivuyeko, irondera abayihemukiye, irondera abo twibaza yuko baciriye urubanza. Abana b'abantu kenshi duhora turaba abantu tukavuga tuti wewe ivyawe vyaraheze, urubanza rw'Imana ruri kuri wewe. Bamwe no mu ivugabutumwa ryabo niko bavuga, babwira abantu ngo shanga umuriro urakurindiriye. Mbega siko bahora bavuga? Bahora babwira abantu ngo urubanza rw'Imana ruri kuri wewe. Sawa? Bahora bavuga ngo uzoja mu muriro. Amen. Mugabo icyo tubona ni igihushane cy'ivyo. Imana niyo yarondeye umuntu, so umuntu yarondeye Imana. Uri hehe? Imana iramubaza. Ku nshuro ya mbere umuntu ntiyitavye, yarisiguye gusa. Mbega sivyo? Umuntu yarisiguye, numvise ijwi ryawe ndinyegeza.
kuri subscribe ino nzogera no kuri tute. Kurikirana ikiganiro kuri Salocom TV1.